uratandukanye ntumeze nk'aba Nadia afise ubwiza buruta bw'amamataniya ndi mu rukundo ntazi ukuntu narushitsemo nubwo twohora imitima y'ubwayi iravuga tora umutima wanje ugutwara aho ushaka kare watera amaraso ubutera ukumbaza ndiko ndavyumva niyo waja kure yanje nzotuntura birenze bimvu n'umutima wanje kukuri buri kimwe kigize ubuzima bwanje gwagwana imipara. Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Muri kumwe na Genix Antiboy aka Bokayo Saka Yusufu Nyange guys. Nama nababwiye yuko je ngendana na bishasha kandi ngendana n'impano zishasha. Uno musi rero nabateguriye ikintu kimeze neza ndibaza muraza kugishima. So uno musi mfise umutumire ariko sishima kumuvuga we nyine arivuga kugira ngo ibintu bikomeze kuryoha, ibintu bikomeze kuba tanu kwa tanu. So mugantara namuha n'umwanya kugira ngo tankure kuganira aha turi ni muri Sosmo neza na neza murabona yuko akayaga kaguma gapepeya wagwanye nyene ibintu bimeze neza bimeze fresh. Ndababwira yuko aha turi mu kiganiro cy'umuziki ndundi ubu rero tugira tuyage ku bintu bijanye n'ubuzima bw'abastari ndetse na riske bahura nazo n'ukuntu bakora ibikorwa byabo byinshi noneho maraza kuvyumviriza muri kino kiganiro. So reka ndamwikaze kugira ngo nawo idondore kugira ngo duce dutangura nicha tuzinduye. You are welcome bro. Thank you so much DJ Nix Antiboy. Merci beaucoup kukanya mwafashe kugira tugerageze kuganira bimwe mu bigize rero kubatakuzi mwitwa bande? Amazina yanje umuziki wampaye ni Mr NC The Cypher aka The King Kong Killer from Giswahili Gang Kongwe. King Kong. Niko ndababwira rero ati aha mu kumoso turafise impano zigiye zitandukanye zinyegeje. Uyu bamwitwa NC The Cypher nkuko yagiye kubitubwira. So NC The Cypher hari indirimbo nshasha ubufise ku rubuga rwawe kuko je nsanzwe nzi yuko uririmba. Indirimbo nshasha iriho, indirimbo nshasha irikira c'ibintu mu mihinga itandukanye, indirimbo bita Shadia. Shadia indirimbo nshasha yasohotse. Irafise amasanamu. Afise amasanamu ameze neza, amashusho ntacabaye, indirimbo nziza cane iri ku rubuga rwa YouTube. Imaze kimisi ishika muri ine yakwirije imisi ine uno musi. Yasohotse kuri le premier zuku kwa mbere nyene 2026 umva kari nshasha. Iracamuta ubushasha guys. Kuba ndamubajije ati iyo ndirimbo ayimbwire sikuvuga ngo ntayonzi. Je ndayiza ahubwo mbashatse kugira namwe mumvirize yuko afise igikorwa gishasha musimbire kuri YouTube channel yiwe mushobore kumufollowing canke kumugira subscribe. So kugira uyitwe Shadia kandi je narumvise n'indirimbo ijanye n'urukundo vuga ba Nadia. So kugira uyitwe Shadia byo byavuye kuki? Muri make sino kwirirwa ndavuga byinshi ibintu by'urukundo urazi ngene bimeze. Kandi iyo ufise girlfriend ategerezwa kuba afise izina. Bivuze yuko umuntu hose ari en couple en relationship aba afise uwo bakundana yitwa izina kanaka. Niyo mpamvu ntobi ako kanini kugira uyumviye kwitwa Shadia. Ese umukunzi wawe yitwa Shadia canke Shadia nyene n'izina wakoresheje? Kandi n'ikindi mbona ujya mu kuri video wakoresheje mwenga murafitani agashusho ubwo bimeze gute? DJ Nix muri make urabizi bakunda kuvuga ati abakundana baransa sinzi kari rya mbere byumvise tusaje tubizi. Rero hari no kubera dukundana niyo mpamvu usanga dusa. Wow, merci beaucoup. Murumva yuko NC The Cypher asanzwe afise indirimbo yitwa Shadia iri ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Kandi iyo ndirimbo yavuze yuko ifise imisi ine ayikoze. Reje nako ndamubaza ati mbe Shadia uba wayiririmbye kubera urukundo canke bimeze gute? Mbe umukunzi wawe niwe Shadia ibyinanyishe nawe mwabyumvise. So NC The Cypher wewe uri kuririmba umuziki uririmba kugira wimare stress canke uririmba kugira ngo uzuronke mu inyungu?
hariho abaririmba umuziki uzabumva ati jeyo numva ameze nabi cyangwa mfata gitari yanje nkaririmba cyangwa iyo numva ameze neza naho nyene ndashobora kwandika imistari nkiririmbira tu hanyuma ibintu bikaba bimeze neza. So none wewe kubwawe umuziki uririmba kuyihemvo ni ikihe cyatumye uhitamo kuririmba umuziki? Muri make jewe impamvu ituma ndirimba umuziki novuga ko ari nk'impamvu zitatu. Impamvu ya mbere, umuziki uri mu bintu bituma nk'iyo hagize ikintu kimbangamira canke kikambabaza ntanditse umuziki sinshobora umutima ntushobora kuja hamwe, sinshobora gutuza, ni overdose. Dufate nimba ari nk'umuntu twagiriraniye amakimbiraniire, nimba ari nk'umuntu turi mu mishamiraniro tubanye nabi akambabaza, nafashe ikaramu n'urupapuro ndumva umutima ntusubira hamwe. Sinzi ko ari talent di, sinzi ko ari impano, gusa ndizera ko hari umunsi umwe abantu bonyene ubwabo ari bone bazovuga ati uyu muntu arabirimwo, turabona arafise impano, ntidukwiye kumuca intege. Hajya abantu baracana intege DJ Nix, abantu baracana intege, naje ndabizi kuko iyo umuntu abonye uri kurakora ikintu wo ubwiwe abigiramo amakenga, kandi ukuntu turemwe abantu benshi hari ubwiwe usanga inguvu z'umuntu arizo ntege nke kuriwe. Ati gute nk'ubu urabona ko ufise Shadia, ntihabuze nk'abajama muba mugendana iyo ndirimbo ataraja kwiraba, atarafyonda kuri ka gakengeri hari atari yumvira ati none umupeti ko bimeze uku, basi hariho riske nyinshi. Arazi gituma nagutumyeko niko indirimbo yawe iraryoshe men. Umuntu wese iyo bariko aradukurikirana kuri channel yacu ya Moso TV ushobora gusimbira kuri YouTube akayifollowinga kubera ko n'indirimbo iryoshe cyane, ari nayo mpamvu namubazaniye ngaha. Uyu niwe yayiririmbye. Hari abantu benshi basanga bayumviriza audio, ariko uyu nyene ubwiwe niwe yayiririmbye NC The Cypher. Rero ari intambamyi abaririmbyi mugenda muhura nazo. Umuririmbyi arashobora kuririmba ugasanga uzarantura ahantu abaye abantu ntibamukunda, batujya mwana ngo ko atanguye ibizo kuririmba azohava nk'urumogi, ujya mwana ko agize ibi nibi. Ndavyibuka razi yuko umuziki kwera uragoye, vraiment umuziki uragoye. Nta bantu baraguca intege, nta bantu basi baravuga amajambo ukumva nyene neza umuziki umenga uheba bivanye n'ukuntu bawuvuga. Abantu baca intege ni benshi bariho, kandi nizere bazokwamaho, kuko je ndibuka no mu myaka ya kera naragerageza kumviriza utuganiro tumwe na tumwe kuri bajya baririmbye kera. Warumva bavuga ngo uyu muziki ngo n'ubwongo, ngo abantu bakuze badashobora gutahura ko impano zibaho, babifata yuko ari ukunywa urumogi, ari ukunywa amayoga, ari ingeso mbi. Ati umunsi umwe bazobona yuko ibi bintu bishobora gutunga umuryango, bishobora gutuma umuntu abaho. Rero n'ubu unye ntaho biraja, urahura n'umuntu ukumva rikaguca intege. Gusa je ikintu kimwe nobabwira ku bantu baca intege umuntu ari ku kivi, nuko twe tuba turiko turakora, aho kudushigikira mu byo turimwo, canke umuntu mu kumubwira ukamukosora, muri make ukamwereka ati aha wari kubigenza uku, hari wari kubigenza uku, ukamwankuraja, apana guca umubwira ngo shaka ubivemwo, shaka ugirene. Ivyo biracana intege cane. Rero intambamye ntizobura, cane cane nko kuri abo bantu baza bakubwira ibintu bituma wumva umenga wobireka, biratuma muri make bigusubiza inyuma. Voilà. Nejo ubundi ahubwo impanuro ndaguhaye, buri umuntu ariko araguca intege uzukore cyane, sivyo? Of course uzukore cyane ku buryo zantega guca ahubwo abone yuko ari ingabirano yawe, kandi nawe ujya nawo zijya ntega guca nawe bariko gutera intege. Donc iyo ukoze ikintu umuntu yaguciye intege ugikora unagikunda, ati ndamwemeza. Ariko ngira ko mbwira n'abavyeyi, hari abavyeyi benshi babona umuziki nka umenga ni kindi kintu nyene, babona mu ingeso mbi, babona mu iki mugani wa NC The Cypher. Ivyo vyose nta bantu benshi batabizi, cyane cyane ngahi iwacu mu Kirundi. Ariko biragoye. None NC The Cypher kuva utangura umuziki wawe hahize imyaka ingana gute? Jewe umuziki mvuze ati natanguye mu mwaka uyu n'uyu, bisa nkaho menga noba ndabishuye ivyo mwambajije, ariko noba mbeshe. Je no kuvuga umuziki na basi novuga ko na utanguye kera,
kuvuga utangura nawe utanguye ndawiyumvamwo numva umenga nawe uririmba ariko kubera amaso y'abantu ndenzi n'ukuntu bameze batwengana bikanka ko mvuga nkaburaho mera nkumva nyene umuriro muri jewe nkumva umenga nyene zijya freestyling battle kubera ku mashuri nari mfise genge nyene yiwacu twagendana bakubita amakapera ugasanga umuniga yiyita umu OTF Overdue Team Forever kubita amakapera nanje nkabajamo nkumviriza nkumva umenga ivyo bintu noba ndabizi kubarusha ariko kubura ingene ndabisohora bikanka none ntaguciriyemo kwera kidogo aho nyene uri kuriyumvira nyene kuno bakubita pam none nta kuntu nanje wogirane naje kanamwe nkumviriza nati niga kwere yani ibintu ni fresh base ariko nawe ucumfatirana mani ndagufatiranye kuko bavuga ati umuntu n'impano yiwe biragendana ego umuntu n'impano yiwe biragendana ariko impano n'umuntu impano yiwawe uzoyisiga inyuma yaho uzoja hose muzojana nubwo uja hanze uzogenda uyitwaye rero dufate no ngaho iri mu mufuko ngira raba uducishirizeho kugira ngo naje wenjohebwe kubera ko urabona miramati kidogo nukuvuga ibintu nk'ivyo basi biba ari ibintu vyoroshe ku bantu basi b'abastare abantu bamenyereye umuziki ivyo biba ari ibintu bitoya ariko nanje impamvu narisa nk'umuntu ariko aragukwepa ntayuzi nuko twari turi mu bindi ahubwo nawe ucugira ati reka ndamufatireho nanje abanza nsusurutse urumva ni ibintu bihuriranye n'ubundi ni nkuko nokubwira ati abakunzi bacu bahereze freestyle abakunzi baba bariko baradukwikirana ngaha ndabizi nabo nyene baba biyumvira ati none uyu mudoga ashoboye iki mugabo rero ngaho bagiriye ko bacha bibona ati bwabo ndi bya bindi bimeze ngende kuri abashadiya nayo ukuntu imeze ica yiruka cyagenda ariruka ati ngenda ndabizi wewe uri kuradukwirikirana ucuja kuri abashadiya inyuma ya iyi kapera Nix ndabona umenga usa n'umuntu yanyotewe cyane kurusha reka basi ariko ntiwumve mwirindi zino ucuvuga ati none se Shadi uramuhevye ubu naho giye kuri ari reka nshire kindi okay let's go ari sishaka kunja mbari y'umabu bandanye aho ubona ko numiwe bandanya kugira ngo ariko nawe utwagwa hakiri kare man utwagwa hakiri kare ari gitangura ukatangura mu mwanya cyuvuga ati Shadi rabwize ko kugira ngo ibintu biryohe sana bandanye yego ariko kubera indirimbo ijya ndirimbo Shadi ijya mperuka kurekura yitwa Shadi nciye indirimbo yindi nkashiguma shiramwe amazina ari ucuvuga ati ari shobora kuba baguhevye Shadi nawe ro muri kumwe cyangwa ugasanga uwo ari nyene ntacyo ndabitahura okay reka nkwe freestyle umva basi je kenshi iyo ndiko ndandika ibintu by'imiziki akenshi ndibanda ku bintu by'urukundo kuko ari byo mbona umenga biragize isi ariko kandi nawe bigukora birankora ko cyane sana je nyene nubwo rimwe na rimwe bishika nkarompeka ariko mba numva umenga sibwo buzima nkeneye kubamwo mba nkeneye kwiberaho nifitiye ikibaju ucubizi cyane nyene tuguma duciringa mani je ndakunda umwana afise inyashi ariko baba mere bakunda kuraba ibintu bavura bacavuga ati jya mwana ntandiragira oya nta kibazo buri muntu wese nikiri ku mutima wiwe nukuvuga umuntu w'umustare umuntu ahisemo kubaho ubuzima bw'ubustare aba yiteguye kwakira buri kintu cyose kizoza umva hari ibintu byinshi bica bitera biza bigutumbera hariho n'ibindi bikukwepa uri umustare ariko tunyene umuntu aca byakira uko nyene nivyo ngaha kwino si buri muntu wese atunzwe n'ikintu ciwiwe urumva icyo ukora cyose kijya kintu kizogutungisha kizokoma inyuma mugabo sikuvuga ngo yuko buri kintu cyose uzotunga kizokwama inyuma hariho n'ikintu bisaba yuko ugikorera kugira ugishikire kandi ari cyo kizogutunga mugabo bigagusaba yuko wowe ugihiga ukirondera mpaka hanyuma rero ntibibaze ngo navyibagiye ushaka freestyle basi reka kugira ntitudukoresha umwanya reka tugerageze gutanga freestyle basi ngerageze kuririmba ibintu biri ngaha ahantu twaje gukorera ikiganiro ukuntu hameze
nivyo basi vyotuma umuntu abona ndashobora kubivuga abantu bapinga ndazi bariho ni benshi uzabumva ngo bijya nivyo yanditse ngo urumva ngo ibintu wanditse ngo nivyo kunanira kuvuga okay ugira ubwize ko kuvyo ngaha nyine Resco ngaha nyene twagiye yo twabyutse kare tuza mu kiganiro kwa DJ Nix Moso TV aratwika reka mani turashumika ahazimye dutoneka ababono tugahirika ubutegetsi tugafata tukinjira mu kiganiro Meji Boy agashika yo tushitse ngaha hari hakayaga ibiti bitera inyoni ziririmba mbega ko tudatamba ni mu kanya gato nca ntangura kugenda ngenda ntora gitari ncuraranga ndapuka fasta nkora iniga ninjira mu kiganiro DJ Nix ampa mikoro nka tanga imirongo nega yo umva freestyling ni ibintu nyene umuntu yiyumviriraho basapfa gutondekeraho nyene tunye voilà merci beaucoup reka ndagushimire cyane ego umva ndinze ntondeka ibintu nk'ivyo hageze ko nandika naho tusanga hari babisara biba ibintu bimeze neza kweli so mwumvise yuko impano zirahari habahe aha mukomose wacu erega umuziki burya sikindi kintu umuziki ni mind y'umuntu kandi umuziki ni kintu umuntu aba yiyumvamo si kintu urondeza si kintu uvuga ati ngo je ngo umuziki ngo ngira ngende kuwukora ngo town umuziki no ngaho rawukoreraho nganye so NC the Cypher nta muntu w'umustar kweri wewe woba wiprefera ukavuga ati je umuntu ndamukunda ati byanashika ndashaka kwivutsa kuba nkawe ngaha mu Burundi hariho hose ariko ngaha mu Burundi niho byoba bitesa kubera ko mu Burundi nivyo nabari vya mbere jewe muri make kuva nk'ikiri gipeti abantu narakunda umuraperi bitwa Nine Chief naramukunda cyane nubwo basi umenga ntiyigeza avuma bihagije canke ngabo wa mbere ngo nkabajya ba Bface ba Fabrov gusa Nine Chief niwo muntu wasanga muri memoire mfise nk'indirimbo ziwe nka Veti ku munsi nkamwumviriza nk'ituro zirenga nka 5 ego we Nine Chief niwo mustar wa mbere uprefera uyumvamo ati Nine Chief kweri yarakora indirimbo zikanyohera so sana wewe kama ro 25 z'umwaka uheze mu kwezi k'12 hari ikiganiro novuga ko ari show kwanza show barabahaye battle n'umuririmbyi yitwa Barsi kandi wa kera ndabiza abantu benshi baramuzi abatamuzi nabo The Arians so warabonye ibintu yakoze Barsi ugerageje kuvuga kuri urya munsi ubona wico uvuga nikihe kuri urya muririmbyi Jikino novuga kuri urya munsi kuri Barsi The Arians icyambere na mbere no banza kumushimira kuko ibintu nkabijya bikora bakeya bibwire ko nta muririmbyi yari no fata nko legends basi nubwo atarashika hano yifuza kugera agaha umuntu akiri mu underground akamuha challenge basi akamuha nka battle imbere y'abafana mu giteramo akemera yuko bakompeta rero rico onye Barsi niga shout out to you my bro uzobasha kugira umutima nk'uwo nyene kuko bikora bakeyi harabaye bato itari yoroshe kuko nubwo bitagenze uko byari byategekanijwe yari bato hari umuntu yavuze yuko ihiganwa ritaba ritoya maze kumva ati ubu wa mbere araronka akantu ntava kuri stage uko nyene bisaba yuko ukorana inguvu bisaba yuko upambana ugapambana merci beaucoup murumva rero yuko umutima mwiza mu basani wa muhari nimbura umustar akaba ata mutima mwiza ufise biba bipfuye ndabizi umugani waba banje iyo isiguye biba bigizene so twariko turaganira na NC the Cypher ariko kubera akanya nyene kagoye yoshobora kwatekerera nk'ijambo rya nyuma nk'ikintu yoshobora kubabwira ati iki kintu nyene nk'ikintu wosaba abantu bariko baradukurikirana ahandi azazo bari abafanzi bawe azoba hariho n'abafanzi ba Moso TV rero gira akajambo batekerera kugira ngo ni arabe iki kiganiro ni agiheza ako kajambo nyina cha agakora fast nta mikino nobwira abafana ba Moso TV ndetse n'abafana biwanje
icambere nobanza kubashimira ku kuntu ibikorwa vyanje iyo bigiye hanze nubwo bibona bakeyi bagerageza kunshiramwo agatege bakagerageza kunyankuraja muri make biranezera nubwo mutari benshi mubikora gusa ndabishima uko nyene Imana yabampaye ego hama ikindi naco novuga kuri aba bantu bacu kuko ahanini ndibaza nubwo basi batabitwereka abantu bino onye mu Kumoso no muri Sosumo Rutana Muzaburunga Makamba hariho abantu babibona batari bake umuntu iyo ahaye arakora ikintu mukabona yuko yakoze no gushigikirana umutira inama muri make ico no basaba no gufashanya umuntu mubona ikintu ariko arakora ufise uburyo wo musapotinga hama ejo niyo vyagira inzira akagushimira mu nyuma byari ibintu nk'ivyo. Merci beaucoup DJ Nix. None nta nuko babwiye naho bazosanga ibikorwa vyiwawe nta nuko babwiye ko ufise igikorwa gishasha citwa Shadia ukindi ndabikuvugire kwe brother hajya bavuga ati umwana w'ubwenge yumvira mu kajagari so reka nsubira inyuma gatoya hama cano iriko indirimbo ziwanje oui voilà uzo kuba fans ba Moso TV bariko baradukurikirana muri aka kanya ibikorwa vyanje muzobisanga kuri NC official muzogende mwandike Shadia by Mr NC indirimbo uzocuyibona indirimbo ifise amashusho meza ifise audio nziza ntimuzokwidoga kabisa NC basi tueka pera gatoyi kuri iyo ndirimbo Shadi n'ubundi yaragiye hanze iyo byo ni ibintu bisanzwe indirimbo yarasohotse umva ntakiremo rero kugira ngo umunyoteze umuntu ariko araturaba kugira ngo acaja kwiraba Shadi ndabizi ko aradukurikirana cyo kwiraba okay reka ndirimbe ho gatoya kuko urabona umwanya n'amasaha ari karaturengana kubera tuje tubandanya n'indi program let's go. Uru rukundo rwangize nk'umusazi ni wewe nkunda nkabona no mu nzozi mbwira ko nkunda Shadia nyemerera mami yo nitakupenda beautiful bora tupendane mtoto wa uswazi kila siku tuendane wewe ni wangu koje like do me fever uri mwizubereye ijisho utemba nka riva unjana far away amfirira John Cena banumva ntagikwe gusa kubwawe Shadia na nubu numva no rushinga hataragera uratandukanye ntumeze nk'aba Nadia afise ubwiza burutu bw'amamataniya ndi mu rukundo ntazi ukuntu narushitsemo nubwo twohora imitima y'ubwayiravuga tora umutima wanje ugutwara aho ushaka kare watera amaraso ubutera ukumbaza ndiko ndavyumva niyo waja kure yanje nzotuntura birenze bimvu n'umutima wanje kukuri buri kimwe kigize ubuzima bwanje gwagwana imipara Shadi iyo ndirimbo ndibaza nawe izokuryohera nibasimbire ko barabe rero duhejeje kuja kwa NC The Cypher mukagira subscribe NC official nimwibagire kugira subscribe TV mwari kumwe na Genix Antiboy aka Bokayo Sakai Sufunyange wagwani na NC The Cypher turabashimira cyane mubandanye mudukurikira 5 kwa 5 ciao ciao.